nimbona ushobora kumwita Kidumu, Kibido, kibuganizo, gipine. Urazano havuye Kibido, kera Kidumu yakunda kuvuza amakopo. Niyo havuye izina ryitwa Kibido. Kibido asana yavugiriza ku Kibido. Yaraje nga Van Beach ari le 29 juillet akubita turuzuza aba ministre baraza uravyibuka twari twambaye impuzu zera. Van Beach amateka barayanditse aragenda ku mutwenzi kwa Brice niwe yuguruye hajya ku mutwenzi amateka. Turaja muri arena yabari le 1er juillet amateka arakubitwa 1 million views. Tubona Israel DJ rikararira turumaza Israel wagize ikibazo ikiye hari umuntu wabuze. Oya ni nyambere mbonye umuziki ukuri uravyibuka turi muri arena. Ego tugiye kwa Samuel's Hope abantu bari bahazi ariko hari ya Nyabugeti asana rero nakubwire tinya umuntu ashobora kuvuga ati nejo nzoba mpari hakuzura. Naratangaye kubona Lendi Mesha nimenyere ngambwe cyo Burundi igiteramo cuzuzo hajya rero nyene zijya video nke zasirikaye ku munsi wejo ga Mipro. Twaratangaye kubona kijya kibanza ku munsi wa mbere kandi tuzi ko bucarakazi ariko abantu bakaryoherwa nibashake no gutakandi bucarakazi. Ezari umuntu yanditse ngo none Kidumu kwa duhaye Lendi Mesha akaduha na Mardi Janti kubera so yaheze kuwa kabiri. Hari umuntu akora muri BBC. Urumva asana uyu muntu akora muri BBC reka nsome message yo ndayikubwiye. Yanyandikiye igihe yabona postinze yuko Kidumu aza kuba ari mutumire muri Hit Connection yitwa Cleria avukana n'umuntu yitwa Francis Muhire. Francis Muhire urazi ikintu yanyandikiye. Yanyandikiye ati ndagusavye nimba hari ikintu cambere nkunda kwisimana nkunda Kidumu ndasavye rino jambo rivugire ku radio kabisa uri mumbwirire. Ego ati jewe nta giteramo na kimwe Jean Pierre Nimbo na Kidumu akora ashobora gukorera nga sibe n'amatike moranda yagura kare. Yes nuko reka tumwakire rero asana ariko tumwakire neza abantu bumve yuko ari hano umufubuzi umuziki w'Uburundi. Turahera hega asanda shaka ariko tumuha iminota nk'itana banze aducishirize ko mu gahogo. Kuvurya musi nakona kuvurya musi twaguye nimbari kino umuntu yifuza kagisaba Imana shimitse nukurongo mufasha umutegarugori musangira kabisi nagayiye mu mahikwe no mu marushwa akwagaze utiyamvya ubumwe bukabandanya etc. Inka muntu yanje inkitagira amahembe jisho urazi inkitagira amahembe. Asa iyi ndirimbo Kidumu yaririmbiye umuntu yitwa Bubu wo mu gihugu cy'u Rwanda ni nawe ategura ama event makomeye mu Rwanda. Hari kuri mariage we nibazaye ko ntibeshe mariage ya mukuru we Bubu niwe yabisavye ariko mukuru we nitari bwahuwe. Bo yambariye gusa kundu mariage giribe mukuru wa Bubu n'umu Adventiste bahuye n'umukobwa mu mezi 3 decision kirafatwa. Sasa cyandi imagina cyanja image yose gira filme mu mutwe cangira indirimbo yitwa Mushoma. Bubu yitwa Mushoma Joseph. Ariko ino ndirimbo Kidumu gerageje kuraba ni indirimbo uririmbye imisi yose. Emotions z'abantu cazize bamwe bagatangura kurira amashusho de pour zigatangura gushika ino sa n'indirimbo uririmbye umuntu naho bayica ategerezwa guhaguruka 2006 ibaze ariko gushika ino sa turi muri 2023 ni indirimbo kiri hit. Yego ijya Mushoma nuze Shema nayo histoire isa niyo. Shema n'umupeti kuri jewe ni muto yari umukozi wa Bubu. Ya suive yakujyanye filme irabandanya. Antelefona ari mu Birigi ati mon cher merutse kuronga umwana. Jewe urazi ko nitwa Shema Innocent. Okay. Nakoranye na Bubu umukora indirimbo kabisa irangora ku mutima sana Mushoma.
ndi ijya burya urayikunda ati rero je tugihunga je n'umugore wanje badushize muri centre twakundane muri centre y'abarefugee aha mu Birigi hanyuma we n'ubu bwoko na jewe ndi ubu bwoko yambariye ubwoko bwabo urazi ku murundi uri kuramubwira twebwe nta problem kabisa ivyo ubwoko nta problem ati rero ikihari abi wanje kote yiwanje barabigwanyije abi wabo barabigwanya cyatangura kuba turabandu kabisa dusa nabavumwe imyaka 4 nta mwana nta gicuro cyo gusaminda sasa rero ubu Imana yatwishuye twaronse umwana yitwa Shema nicyo gituma mvuga Shema umubiri n'amaraso vyanje Shema ni burya bumwe hagati y'uyo mugore n'uyo mugabo umwana avuka nawe yitwa Shema sasa je ndiko ndandika sinandika ivyo kurambwira nca ndaba au-delà y'ivyo kurambwira ngaraba les générations qui vont suivre bazokunda iyo ndirimbo umunsi umwe ninaza mu kiganiro ndabemereye nzo basigurira shamba yandirimbo shamba ikisigura ni serious hariho n'abantu bazoca biruka ducishirizemo gato oya ariko Kidumu ni high philosophy barayikunda ariko batazi ivyo ndiko ndavuga bijya vyose mvuga ishamba rigana kariho ndimuzi ivyo true story ariko biri kuri Kidumu arazi kuri kose ariko cyane cyane aho yavuye irya ndirimbo nijya ntambara Uburundi bwarimo abarundi bamwe bari mu ishamba abandi bari mu gihugu mu gisagara abari mu gihugu bakabona bajya ko ari babi bari nabone bakavuga ati bajya nibo batongoye ibikoko mu shamba bigira iki ibikoko mu ishamba sasa ishamba en general no Burundi no Burundi ukuntu bariko barajyana abarundi kuko nace ndabagerenya ko ari ishamba kuko baguma bicana uronse okazi wundi twende ivyo kugirana amaboro twende umva tusa ibintu byose byo mwishamba amakartier agatangura kwipanga suiva moko ya a suivre film izo skuri ariko